Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno musi. Irijwi nkuko musanzwe muri menyereye ni rya Psychologue. Psychologue niwe yama abashikiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Akaba ari nawe abatunganiririza ibiganiro bica kuri runo rubuga nyene. Muroyibaza muti uyu munsi mbega waduteguriye ikiganiro kivuga ku makuru y'umuntu ki canke waduteguriye amakuru unyabaki. Uyu munsi inabateguriye amakuru novuga ko adasanzwe, amakuru avuga ku muntu w'umuririmvyi yamenyekanye na cane nk'umuririmvyi, ariko uyu munsi naho akaba ari muri politike. Mu kiganiro twarigeze gukora ikiganiro kivuga ku muririmvyi yitwa Mukombozi, umuririmvyi aturuka mu gihugu c'u Burundi, yariko aritoza mu ntebe y'ubushinga amateka. Naho bitagenze neza, ivyo navyo biratuma abantu bamenya yuko abaririmvyi nabo bafise uruhara muri politike y'igihugu. Rero uyu munsi sinabateguriye amakuru avuga kuri Mukombozi canke avuga ku muririmvyi mudasanzwe mumenyereye. Nabateguriye amakuru avuga ku muririmvyi wo mu gihugu ca Uganda, ariko aritoza uyu munsi, ariko yitoza nk'umukuru w'igihugu. Uwo nawe si uwundi yitwa Bobi Wine. Bobi Wine rero muri no video iraza kuvuga ku buzima bwiwe. Turaza kuvuga n'ukuntu yinjiye mu rugendo rwo kuririmba, ukuntu yabaye umuririmvyi. Turanaza gukurikirana mu rugendo rwiwe kuva mu buto bwiwe, uko yinjiye muri politike, uko yinjiye na cane mu bintu vy'umuziki, nuko yahanganye na Perezida ahari uno munsi yitwa Yoweri Kaguta Museveni. Rero reka tubanze duhe ikaze wewe uri mushasha, wewe ubonye runo rubuga uyu munsi, urahawe ikaze muri buno bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Kugira subscribe, urabona ahantu harakazogera imbere yaho nyene hari subscribe, uhafyondeko uraza kubona ahantu handitse all canke tutu, uhafyondeko naho uzoba uhejeje kwinjira mu muryango nyezina. Uraza no kudushirira ko like canke j'aime, ugire na partage, udushiriremo na comment, tubwire ayandi mateka tutazoba twavuze yerekeye ku buzima bwa Bobi Wine. Reka tumira amateka gatoya rero turaje tubabwire mwidonido rya kino kiganiro ubuzima bwa Bobi Wine, urugendo rwiwe muri politike no mu muzika. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mwidonido rya kino kiganiro. Nkuko nari impejeje kubivuga, uyu munsi nabateguriye amakuru avuga ku muririmvyi yitwa Bobi Wine wo mu gihugu ca Uganda. Bobi Wine izina agiwe inyakuri yitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, ni umuririmvyi, umugwanizi w'agateka akazina muntu, umunyepolitike ava mu gihugu ca Uganda. Yamenyekanye cyane kubera uburyo yitangiye guharanira impinduka zikomeye mu gihugu ca Uganda, akoresheje ijwi igiwe mu muziki no kugira uruhara muri politike. Uyu munsi tubagezaho insiguro y'ubuzima bwiwe kuva akiri muto gushika aho ageze uyu munsi. Amavuko n'ubuto bwiwe. Bobi Wine yavutse ku igenekerezo rya 12 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 982 mu ntara ya Mpigi mu karere kitwa Nkozi muri Uganda. Yavukiye mu gisagara ca Kampala ahitwa Kamwokia, ahazwi cyane nko muri Ghetto. Ubuzima bwo mu buto bwiwe bwari bugoye, ariko bwamutoje kutagambururuzwa.
amashure yize amashure y'intango hamwe n'ayisumbuye i Kampala, hanyuma yiga imyidagaduro, yiga iby'umuziki, yiga iby'inkinamico hamwe n'ibyo gutamba muri kaminuza ya Makerere University. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 yaciye atangura kwiga amategeko muri Cavendish University. Reka tubabwire rero intango y'urugendo rwiwe mu muziki uko yatanguye umuziki mu myaka ya 2000, mu myaka y'ibihumbi 2000, aho yamenyekanye cyane mu gihugu ca Uganda n'ahandi. Yagiye azwi nk'umuririmvyi yivugira ibibazo vya rubanda, ibibazo vya ruswa, vy'igiturire, ibibazo vy'ubukene n'akagaye mu butegetsi buri mu gihugu ca Uganda. Kwinjira muri politike naho yinjiye muri politike mu mwaka w'ibihumbi 2017. Bobi Wine yatsindiye intebe yo mu nama nshingamateka y'igihugu ahagarariye akarere ka Kiadondo East. Yashinze umugambwe NUP, National Unity Platform, aca aba umukuru wayo. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 yitoje mu mwanya wa Perezida wa Uganda ahangana na Perezida ahari uyu munsi ari nawe yatwara ico gihe yitwa Yoweri Kaguta Museveni, ariko avuga ko amatora atagenze neza, amatora yoba yararanzwemwo ibiturire, yoba yararanzwemwo akarenganyo. Ibibazo n'imibano yahuye navyo mu rugendo rwiwe rwa politike. Yarakubiswe, Bobi Wine yarafunzwe, anafungirwa no muhira, n'abandi bantu biwe barahohoterwa, ariko ntiyigeze ahagarika kugwanira ukwikukira kw'igihugu ciwe ca Uganda, cane cane urwaruka rw'igihugu. Yakozwe ko n'isanamu documentaire yitwa Bobi Wine The People Present, yerekanwa kw'isi yose. Bobi Wine ni intwari yitangiye igihugu ciwe n'abantu basanzwe. Urugendo rwiwe rwavuye mu ghetto ruca mu muziki gushika muri politike, rwerekana ko impinduka zishoboka. Ni icitegererezo ciza kugwaruka rwa Afrika rushaka kuzamuka no kugira ico ruvuze mu bihugu vyabo. Nivyo bike muri vyinshi vya Bobi Wine byaranze ubuzima bwa Bobi Wine twashoboye kubatorokaniriza. Ibindi navyo tuzobibabwira mu kiganiro kizokurikira, tunababwire ukuntu agomba akwitoza gusubira kuba Perezida w'igihugu ca Uganda mu matora yimirije mu gihugu ca Uganda. Tuzobandanya rero tubatorokaniriza ivyo vya Bobi Wine. Naho utaha rero nkwibutsa ukaba utari bwagire subscribe, fyonde no kazogera, uraza kubona hano handitse all, uhavyondeko canke tuhavyondeko uzobuhejeje kugira subscribe. Uradugirira na like, comment na share, ukipartage kugira ngo kino kiganiro naco gishikire abantu benshi bashoboka. Rero ukaba waragize subscribe nawe uruwagaciro, nkuko namye ndabivuga, agaciro kuri twebwe. Ashaka yuko umuryango wacu wo kwaguka. Imana iguhezagire, mugire aho muba mwubahwe. Rero Imana ibahezagire, mugire umugisha, mugire amafaranga, mugire n'abantu, mugire n'urukundo, imigisha ibasezekeko. Thank you.